Mwiriwe canke mwaramutse bivuye naho muherereye muri kumukurikirana kino kiganiro unovuga ko no munsi dushobora kuba turiko neza na neza turi kuri EFB turi muri press conference itegura anovuga igiteramo kigiye kuba ku itariki ya 30 kuno kwezi kwa 11 hano kuri Hotel Club de Lac Tanganyika. Yes, nuko turi kumwe na Judy anatuganirize muri rusangi ibijanye na kino giteramo. Ndagoye kaze cyane Judy. Murakoze cyane Judy. Judy kaye. Murundi kaze. Yego. Cyangwa mu diasporante. Oya, murundi kaze wo kwitsitso no kuri airport ntahonze. Kiretse ngiye gutora umuntu. Uzi ningene bahana hagenda. Ntuzi namahera taxi muri airport. Oya, harazimvye hagiye ahantu usha. Ariko meze neza. Ndashima. So uno munsi turi kuri EFB bacha bibona abantu benshi turiko turi muri press conference turangije press conference itegura igiteramo kizotariki ya 30 mudufashe mutuganirize mubwiye n'abantu batari muri press conference kino ni igiteramo categuwe na Lebaba. Umuntu aza gutahura Lebaba nka group cyangwa nk'iki nka company cyangwa nk'iki. Lebaba ni company group byose umva bishabijana ni Lebaba company group ni company ije kugira irategura ibiteramo bitandukanye ngaha mu Burundi. Rero abantu bamenye ko iki ni igiteramo cugurura ibikorwa bagiye kuza barakora nka Lebaba. Bisango ni Lebaba itanguye ubwa mbere na mbere. Yeah. Ni igitangura. Yes. Ni igiteramo cambe. Ibaze. Okay, tuje hano nyene umuntu aza gutara ko Lebaba ari igiteramo cambe ikoze izogenda ikora ibindi biteramo mu gihe tubona ko ari igiteramo cambe canke ni Lebaba ikoze igiteramo kimwe igiye kurangiza. Iyi ni event launch. Umva ngari event launch bisigura yuko hari ibindi nka ouverture. Yes, ni ouverture y'ibikorwa bitandukanye Lebaba igiye gukora. Mu giteramo cya 30 harimo Melanin boy, Gusto, harimo Alvin Smith, harimo kandi na Mokens. Mona Wada. Yeah, mu giteramo cya 30 harimo Melanin boy, harimo Alvin Smith, Vania Ice, yes. Kingorongoro kuri côté performance bazoririmba nibo bazoduha performance itesa. Imeze neza. Dufashe umuntu atubwiye n'abantu kwinjira bimeze gute kugira ngo n'umuntu aziyiteguye akanyobwaho ni prix normal bimeze gute muri Club de Lac Tanganyika. Uzoriha amaprix y'ama VIP umva 200,000 na 500,000 hazaba harimo buffet iri accompagné n'ibinyobwa bivanye n'amahero uzoba warisha kandi hariho n'amatable ya réservation kuba boss bamwe bavuga bati nta mwanya dufise wo kuza kugira ngo twinde guhagarara ku muryango tubanze gutanga abantu baragira réservation hariho numero ya WhatsApp iri kuri affiche ariko kandi hariho n'amatike ya 50,000 pour tout le monde umuntu wese yumva yuko ashaka kuza kuryoherwa hamwe na Lebaba umunsi wo gutangura ibiteramo byabo kuri 50,000 nta kintu kimwe kirimo ni umuziki gusa mu gihe tuzi ko n'abantu bakeneye gukesha mbega igiteramo kizosanga usanga pikiragesa ngapi muri club ntibakesha guys muri club ntibakesha kubera uranzi club ni hotel hari amasaha agera bakavuga bati reka abantu amasaha mwateganije ko mushaka gutangura ko mukarangiriza ko naya kuva saa 9 hazoba imiryango yuguruye abantu bashaka kwifotoza hazoba hariho tapis rouge bararekuriwe kuza hazoba hariho douce musique douce aho abantu bazoba ariko barumva akaziki katamena amatwi kanda n'umuntu aryamye muri chambre avuga ati ndasinzira abantu bakora amagatiro gushika 18h umu artiste wa mbere umva evenement izo bitanguye nyezina gushika 22h kuko bon 22h canke 23h twatevye kuko murazi yuko zoba ari samedi abana bategezwa kuja muhira kugira baryame baduke dimanche bakora étude kugira ngo batananirwa. Uno munsi turafise ikibazo cyo kwiyunguruzana cyane cyane mu gihe tubona ko amabisi atari karonka igitoro vyoroshe. Tuvuge ko Lebaba ishobora kuba yarateguye n'amabisi azokunguruza abantu mu kino giteramo. Bro, icyo kibazo cy'amabisi turazi ko n'amabisi ya Hotel Club de Lac Tanganyika. Mu gihe tubona kandi iki giteramo kizobera 30 kizobera muri Hotel Club. Tukuvuga ko ano mabisi azoba muyunguruza abantu canke murafise ukundi kuntu mwabiteguye. Au fait tubwico twateguye no kubaha vibe kubaha show kuza no gutaha vraiment sinibaza peut-être habonetse ama company ya transport avuga ati reka tuze gufata mu mugongo kino gikorwa
vraiment tuzobabwira tuti mu byo muduha vraiment mu disponibilize basi nk'ama déplacement yo gutahana abantu kuko kuza ndibaza ntibigoye. Tugira n'icyo uvuze ku bantu bakoresha amabisi mu gihe tubona ko nabo bakikeneye guca amafaranga ko boza bakanabitura donc bakaza mu giteramo kugira ngo bashobore kunguruza abantu. Turugura imiryango iruguruye turacafise indwi yose kuko igiteramo kizoba ko gatandatu umuntu wese azotudodorera twebwe tuzomwitaba kuko Lebaba ije kugira ngo ishobore gufasha abantu bose bakora mu mice itandukanye kunwana kugira ngo dushobore gutanga ikintu ciza ku bene gihugu kugira ngo bashobore kuronka uko nyine bashobora Sinoko mu giteramo Melanin bazo performinga Alvin Smith ndetse na Vania Ice ho bari yandi na Kingorongoro ho barenda ama surprise twiteze mu kino giteramo mu gihe tubona ko abaririmbyi arabo abaririmbyi nabo hari ama surprise atandukanye muzohasanga abantu batandukanye ariko kandi na Mokens ni hazobari bishoboka ko ashobora kuririmba canke ntaririmbe bivanye nawe na muda arimwo cyane tugasanga na Fernando uwari we wese ntimutangaye abamaze kuvuga ko bazoza ni banshi abamaze kugura amatike barahari yes kandi n'uwo amatike ari open amatike yaramaze gutangwa canke bimeze amatike arahari uyikeneye wese numero ni yayindi nyene iri kuri affiche dufashe use n'abatwibukiriza abantu aho igiteramo kizobera itariki ndetse n'amafaranga yo kwinjira kugira ngo tuze gusozera ikiganiro cyacu. Igiteramo kizobera muri Club du Lac Tanganyika bari kwa gatandatu itariki 30 z'ukwezi kwa Munyonyo kuva igihe cy'isaha 9 nkuko byanditse kuri affiche igihe cy'isaha 11 ibintu bizoba bitanguye rero gushuhashuha hama kwinjira n'amafaranga ibihumbi 50 umuntu adakeneye ikintu na kimwe ni 200,000 ku bantu bari muri VIP mugayo ni regira kuri 200,000 hama no kuri 500,000 ku muntu wese yumva ko ari mu VIP amatable arahari pour réservation bivana n'icuke Judy apana Judy Bellingham aya Ruas ndabashimiye mwakoze kubana n'umusaza Igor Barondi twe twamaturi kumwe namwe n'umutananigwa hasta Ramanyana Nyamanyanga